mana 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 we. Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo ushira umutima ku ijambo azabona ibyiza. Haleluya. Ndakwifurije gushira umutima wawe ku ijambo ry'Umwami. Ndakwifurije kuvyuka mu gitondo ubuzima bwawe buriko buriyumvira ijambo ry'Imana. Ndakwifurije ko haleluya ijambo ry'Imana ryambara umubiri ku buzima bwawe. Harakaririmbo kari ku mutima wanje kavuga ngo tenda miujiza. Usiache Mungu saa ipite bila kutenda miujiza. Mwami Yesu agukora igitangaza. Uyu munsi utangaje ijambo ry'Imana ryambara umubiri ku buzima bwawe. Reka dusome mu gitabo cy'Imigani igice cya 16 umurongo wa 20. Ushira umutima ku ijambo azobona ibyiza kandi uwizigura uhoraho abahiriwe. Salomo yavuze amajambo abiri akomeye cyane. Aravuga ngo ushira umutima we ku ijambo azobona ibyiza. Urifuza kubona ibyiza muri isi, umutima wawe umatanye n'ijambo ry'Imana. Oh, amen. Umutima wawe umatanye n'ibyanditswe byera. Soma Bibiliya, iga Bibiliya, atura amajambo y'ijambo ry'Imana. Ufata ijambo urihuze n'ubuzima bwawe. Haleluya. Uzobona ibyiza. Ushira umutima we ku ijambo. Haleluya. Imbere ye hari amahirwe, imbere ye hari ibyiza. Kandi uwizigira uhoraho abahiriwe. Oh, haleluya. Hari abantu biringira ubwabo. Yaranditse Paulo avuga ngo abanyabwenge boye kwirata ubwenge bwabo. Abanyenkomezi boye kwirata inkomezi zabo. Haleluya. Abatunzi boye kwirata ubutunzi bwabo. Ngo ari kufite icyo yirata, ngo yirate ko yamenye Umwami. Ari kufite icyo yirata, yirata ko yamenye Umwami. Mukundwa uri kurankurikirana, reka kwifuriza rino jambo ngo umutima wawe ushire ku ijambo. Umutima wawe umatanye n'ijambo. Ivyiyumviro byawe uzuze mu ijambo. Amajambo yo mu kanwa kawe agaragare mu ijambo ry'Imana. Oh, haleluya. Amajambo y'Imana aganze mu kanwa kawe. Hari ijambo ryanditse muri Zaburi rivuga ngo ivyiyumviro byanje n'amajambo yo mu kanwa kanje ngo bize bishimwe mu nyonga z'Umwami. Haleluya. Ushira umutima ku ijambo azabona ibyiza. Oh, haleluya. Ushira umutima ku ijambo azabona ibyiza. Kandi uwizigira uhoraho abahiriwe. Urifuza guhigwa, izigira uhoraho. Urifuza guhigwa muri nosi, haleluya, uwizigira uhoraho abahiriwe. Reka mvuga abantu babiri cyangwa batatu bashize umutima wabo ku ijambo. Mwumve ng'ijambo ry'abakora ibitangaza. Mu gitabo cy'urucaruka gice cya mbere umurongo wa mbere tumanuke gatoya. Nuko ishengero rikorera mu banda ryumva ijambo ry'Imana. Yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga cy'Igenezareti. Abona amato abiri aziritswe ku ngombe y'ikiyaga, ariko abarobyi bari bavuyemwo baza boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwaro bwa Simoni. Aramusaba ati ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoye. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga bari ya Simoni ati igira mwidamba mutere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati erega mwigisha twakesha ijoro ryose twatamye ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Wizigira ijambo ry'Umwami abahiriwe. Mbabariye gato. Wizigira ijambo ry'Umwami abahiriwe. Simoni aramubwira ngo Mwami twakesheje ijoro ryose twabuze. Twagerageje mukunzi wacu, twagerageje. Ariko ko ari wowe ubivuze. Haleluya. Hari umuririmvyi uvuga ngo ubwo ari data wabivuze bizashika. Imvugo yiwe icyo yavuze aragikurikirana imyaka 1000. Oh, haleluya. Simoni aramubwira ngo ko ari wowe ubivuze Mwami ndaterera insenga zanje. Oh, haleluya. Uwizigira ushira umutima ku ijambo azobona amahirwe. Aheje kuvuga Simoni atigira mwidamba mutere insenga zanyu. Simoni aramwishura ega mwigisha twakesheje ryose twatamye ntacyo twarose, ariko kubw'ijambo ryawe batera insenga. Babigize barobifi nyinshi cyane. Insenga zabo zigomba gucika. Bakura bagenzi babo bo mu rindi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yabo agomba kudobera. Haleluya. Baraza. Oh, ndakwifurije gushira umutima waho ku ijambo ry'Imana. Ndakwifurije
kugira umutima inyota n'inzara byo gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana. Ndakwifurije kwatura amajambo y'Imana mu kanwa kawe. Mukundwa uri kurankurikirana, ndakwifurije kwatura amajambo y'Imana mu kanwa kawe. Ushira umutima kw'ijambo azobona ibyiza. Haleluya. Simoni yarabonye ibyiza kubera iki? Yizeye ijambo. Haleluya. Yosuwa Mose yaramubwiye ijambo igice cya mbere umurongo 8. Imana yabwiye Yosuwa rino jambo, ibiri muri cyo gitabo cy'ibyagezwe tuzi bikuye mu kanwa kawe, uze wamubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Urakeneye amahirwe muri no rugendo rwo kujya mu ijoro, urakeneye amahirwe muri buno buzima, umutima wawe umatanye n'ijambo. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo we, Imana ihimbazwe cyane. Ushira umutima ku ijambo azobona ibyiza. Haleluya. Ibiri muri cyo gitabo cy'ibyagezwe tuzi bikure mu kanwa kawe, ariko uze wamubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Umurongo 9. None si jewe nkwibariye nti shikama ushira amanga, nuko ntutinye nturanduka umutima, kuko nje uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Yeremiya avuga ijambo ryiza 15:16. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya, kandi amajambo yawe yambere akajya mu neza n'ibihimbaro by'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho Mana nyine ingabo. Amen. Bene data, ndakwifurije ko ijambo riba priorite y'ubuzima bwawe. Mbere yuko uvyuka, gerageza urabe igice kimwe cyangwa amaverse angahe, wimenyereza gusoma ku munsi, wimenyereza kuyatura ku buzima bwawe, ku buzima bw'ibikubwa byawe byose. Ijambo rije imbere. Haleluya. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya, maze kuyarya ahinduka ibihimbaro by'umutima wanje. Umwanditsi wa Zaburi 119 yaravuze ngo nararifashe ndibika mu mutima wanje ngo niyo ntazogucumurako. Aravuga yundi murongo ngo ijambo ryawe nitara rimurikira mu birenge byanje. Haleluya. Ijambo ryawe nitara rimurikira ibirenge byanje. Paulo abwira Abakolosayi arababwira ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwije ubwenge, rigwije imbaraga. Urifuza amahirwe, urifuza kuroranirwa, urifuza kubaho unezerewe, urifuza kubaho wuzuye ubwiza bw'Imana, imenyereza mu buzima bw'ijambo ry'Imana. Shira umutima wawe ku ijambo, uzabaho unezerewe, uzabaho uguwe neza, uzabaho wumva neza, ubuzima bwawe buri amina. Ndakwifurije inyota n'inzara zo gusoma no gusengera mu ijambo ry'Imana. Wimenyereze gusengera mu ijambo ry'Imana. Bene data, wimenyereze ko amasengesho yawe ahagarara mu ijambo ry'Imana. Amasengesho yawe ahagarare mu byanditswe. Vuga ngo Mana waravuze ngo. Haleluya. Reka kuvuga amajambo yawe. Amajambo yawe Imana yumva amajambo, yarayumva yose. Mugabe ikintu gifite ubushobozi na amajambo y'Imana. Subiza inyuma uvuge ibyanditswe. Mwami Yesu aguhezagire. Ndakwifurije ngo ijambo rigukore igitangaza uyu munsi. Ijambo ryambara umubiri ku buzima bwawe. Data ndagushimiye. Ijambo ryawe ryavuze ngo ushira umutima ku ijambo azobona ibyiza, kandi uwizigira uhoraho abahiriwe. Ndasengeye umukundwa, muheza inzara n'inyota zo gusoma ijambo, umwigishe gusengera mu ijambo, ubuzima bw'iyo bumatane n'ijambo. Haleluya. Ubuzima bwe bumatane n'ijambo. Urakoze kutugirira neza Mwami. Amahoro y'Imana aratukwemengwa n'abantu bose, ashimira imitima yacu mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Mana, mana,